nk'uko bishikirizwa n'umwe mu babeshejweho no kudandaza ibinyobwa vya Braludi yayaze na RPA, yatubwiye ko ubwa mbere ho vyagendeka kuko ishirahamwe Braludi ryabaha inzoga incuro 3 mu ndwi, ariko vyagumye vyunyuka aho bagezaho babaha inzoga 2 ku ndwi, mu nyuma biranka bazibaha rimwe mu ndwi. Isoko ryacu ryageze riti ubu niyo baduhaye akabare bagaha nk'ikazi ya 15 muri zo indwi zikaba ari fanta. Imbere yo kutumenyesha ko ibinyobwa vyinshi ubu bihabwa abasanzwe batanga ikorera rinini kugira baheze bagurisha ku giciro c'abifasha. Bamwe mu basanzwe bihereza ibinyobwa vya Braludi mu gisagara ca Bujumbura bati dusa n'abahevye kuko niyo turonse umushitsi turabura ico tumuzimana. Hari umuntu ariruka akagenda ibintu biboneka n'amafanta y'amusiteri n'amaprimusi wapi, aho usanze bisanga abantu batonze nka bamwe batondeye amabisi muri ville ku mugoroba yarabuze umuti, umuntu asigaye azana n'umuvyeyi akava ruguru akaza Bujumbura, umuntu akabura ico amuzimana. Si mu gisagara ca Bujumbura gusa no mu gisagara ca Gitega abasanzwe bihereza ibinyobwa vya Braludi bavuga ko vyabuze, aho kironse naho ukakigura umurengera. Ikibazo c'inzoga za basi Gitega vraiment nta muntu yovuga ngo vyaboneka kubera ububare bwose bwarugaye, ni ukuvuga ubazitanga kuri orode y'amazone, naho nyene urumva usanga akabari kamwe karonse akandi nako ntikaronke, ko abagize imana nabo zironka baca bazitwara mu bubare bukomakomeye, ntabwo usanga buba buzimvye cane kuko musanze nta muntu yovuga ko ari inzoga nzima, oya ntazihari. Mu gihe rero leta yo idahagarika gutoza amakori, abo badandaza basaba ko yobanza ikabangira iki kibazo c'ibinyobwa kigatorerwa umuti, kuko ku bwabo ataho boyakura batariko barakora.